Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kutwumviriza no kudukurikirana muherereye mu makungu ya kure, mwe mwese muri ku mugabane w'abanyamerika, badukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, irya nino ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu bihugu vy'ibiyaga binini, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, abari muri Uganda, muri Kenya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bitandukanye bigize kino gihugu cacu Burundi, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko muri uyu mwanya turiko tuvugana, amakuru duhejeje gutohoza ni amakuru avugwa cane muri politike, umugambwe wa CNL n'umugambwe wa CNDD FDD kuri ubu ngubu indyane ni zose. Bamwe bati CNDD FDD kuja gusambura umugambwe wa CNL ni nko kubona uja gusamburira umuturanyi, gusamburira umubanyi wawe ukamusenyera inzu. Gusambura inzu y'umuturanyi, gusambura inzu y'umubanyi ngo ni nkavyo umugambwe CNDD FDD uriko uragira. Kuja gusenyera Agathon umugambwe CNL wari nk'inyubakwa ya Gaston, ngo ivyo rero Ndayishimiye na Colonel Reveriyano Ndikuriyo bariko barakora basambura umugambwe wa CNL, ngo ni nko gufata inzu canke inyubakwa ya Rwasa aho yoba atuye, baturanye basanzwe babanye, bakaja kumusamburira inyubakwa ye. Ivyo nibiriko biragenda bivugwa n'abanyapolitike cane cane ababa hanze. Ibi vyavuzwe na Margarita Barankitse. Margarita Barankitse yavuze ko ivyo umugambwe CNDD FDD uriko urakorera Agathon Rwasa ngo ni nko kumusamburira inyubakwa arimwo bakayimusenyerako. Ni mu gihe uyu mukenyezi biriko biravugwa ko ahari hari amatongo y'ikigo Maison Shalom mu ntara ya Muyinga, aho hari ayo matongo ngo buramatari w'iyo ntara yaciye ayihagira, yaciye ngo agabanyamo ayo matongo, nawe aca yihamwo iparasera zitatu zose ahita azishirako. Ni mu gihe rero ngo biboneka ko ivy'ubutegetsi bwa CNDD FDD ubandanya gukora ku mugambwe CNL ari akamaramaza, ari ukuja gusenyera, gusambura inyubakwa y'umuturanyi musanzwe mubanye, inyubakwa y'umugenzi. Amakuru ava mu mugambwe CNL biravugwa ko Agathon Rwasa kuri ubu ngubu abandanya gukora hasi hejuru kugira ngo arabe ko ivyo avuye mu matora, ivyo ubutegetsi bwatangaje bushigikiye buri inyuma y'abashinga amateka n'akagwi k'abantu bagumutse muri uyu mugambwe wa CNL, arakora ijya nino kugira ngo arabe ko ivyo bintu vyofutwa, ivyo bintu vyova mu ba CNL baciye bavyizigira. Amakuru dufise, amakuru dutohoza nuko umukuru w'umugambwe CNL, umushingamateka Agathon Rwasa n'abamushigikiye abari inyuma, ibintu naho ngo bibandanya gukomera cane, aho bitariko birabagendekera neza, aho bivugwa ko uruhigi rukomakomeye cane, uruhigi ruriko rugakorerwa aba CNL.
Ivyo vyose bikavuga ko rero ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko ararenza ingohe, atariko araraba ukungene irya nino abanywanyi b'umugambwe CNL cane cane abari inyuma y'umutama Agatogwasa bariko barabandanya gukorerwa uruhigi, bariko barafatwa, bariko barahagarikwa vy'agasakisaki. Uwitwa indongozi bizwi ko yegukira Agatogwasa, benshi baragenda bagirizwa ivyaha canke bakaja kubona bakabona baratwawe, bagatwarwa n'iperereza. Iperereza rero rikorera mu biro vy'umukuru w'igihugu, ritwarwa n'umukuru w'igihugu iwe muhira, mu rugo niho ribera, niwe aritegeka. Ngo abo bose bafatwa bahagarikwa, ngo Ndayishimiye niwe abifisemwo ukuboko, niwe avyinyegeje inyuma. Yabwiye iperereza guhagarika gufata abantu no kubapfunga badafite ibibagira, iryo perereza ryoca ribihagarika. Ariko ngo mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye wenyine ubwe atariyo kwiyumvira ko abo banyagihugu, abo benegihugu bo muri CNL nabo ababereye umuyobozi kugira ngo ahagarike kuza barajanwa gupfungwa umwanya ku mwanya, ngo iryo perereza rya Ndayishimiye ntago rizokwama rihagarika ivyo guhagarika canke ivyo gufata no gupfunga abo mu mugambwe CNL bari ku ruhande rwa Agatogwasa. Ngo naho baciyemwo umugambwe ibice bibiri, ngo biracaboneka ko umugambwe CNL uracafise abantu benshi cane bari inyuma ya Agatogwasa. Agatogwasa afise abantu benshi bamukurikira, ngo kuzomukurako abo bantu ngo bizogorana, bizoba ingorane. Naho ngo bobandanya bapfunga, ntago bazopfunga bose, bazopfunga ariko abandi basigare. Agatogwasa ngo arafise igitigiri c'abantu benshi, abayoboke, abanywanyi, inyankamugayo nyinshi zimukunda kandi zikunda uyu mugambwe wa CNL. Ivyo rero ubutegetsi bwa CNDD FDD buzobandanya gukora nta na kimwe bazoshikako, bazogerageza kubacanishamwo, ariko ngo Agatogwasa ico ariko arakora aragira ngo arabe ko abo banywanyi bagumutse nabo bashobora kugaruka, intama zikasubira kuja mu rwuri zikajya mu zindi. Ivyo ni amakuru ariko aratugerako ariko arava mu mugambwe wa CNL. Naho Agatogwasa rero atarekuriwe gukoresha amanama, ngo hari kuri telefone niho inyinshi ziba zabereye. Inama ni uguhamagarana akamenya abamuri inyuma n'abamushigikira, abamurungikira ivyiyumviro n'inama zitandukanye kugira ngo abandanye araba ukungene akomeza kubaka uyu mugambwe wa CNL, umugambwe bariko barasambura, bariko bawusambura kugira ngo Agatogwasa atazokwama abona ikibanza gikomakomeye cane, kuko umukuru w'igihugu nawe ngo yaratinye, kuko azi n'ukungene yaciye aja ku butegetsi, naho yari yivye amajwi, yari yivye amatora afatanije n'umugambwe CNDD FDD, umugambwe ari wo yari aserukira, uwo mugambwe akaba ari wo wamushize ku butegetsi. Amakuru rero dufise nuko naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye anumye, akaba acecetse, akaba ahoze, ata kintu na kimwe ashaka gushikiriza kuri iyo dosiye y'umugambwe CNL, ngo birazwi neza nyenezina ariko arayovya uburari, ariko aranyegeza. Ngo ni nko kwiba ingoma ukayibura aho uyivugiriza. Mugabo mu Kirundi baravuga ngo ingoma kuyiba biroroshe, ntibigoye, ikibazo naho uzoyivugiriza. Niyo woyivugiriza mu rutara, ntago ijwi ryayo ryoherayo, bararenga bakayumva.
ukayumviriza, ngo nawe rero ivyo ariko arakora ni nko kwiba ingoma ukayinyegeza ukazobura aho uyivugiriza. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza kugerako fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abonner, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa